mugabo bampaye umwanya mutoya murambabarira ko ndamuza kuvuga nihuta kandi aribyo nza gucagagura kugira ngo ncere neza umwanya. Igihe mperuka ngaha hari tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, Imana murambabarira gato mva mu ishengero rya Pentecote mu Kibenga. Hanyuma rero naza ngaha hari ku musi wa gatanu hari mw'ijoro ku makeshi. Hanyuma Imana iraheze iranyongorera ati aba bafasoni bari ngaha hari akaganuke nagomba kubaha kagakado. Muribuka neza yuko naciye mbwira umukozi w'Imana nti bamparurira abantu ukuntu bangana, turabaharura dusangana 200. Nsanga bihurana na kaganuke nyine Imana yampaye ngo ndabaha kari 200 nyine. Aho rero ikintu cyanyeretse ko ngaho mu Cibitoke ateye ubwoba cyane mu byerekeye impingo yera, kandi n'uno munsi murabona ko biriko birabandanya n'ibindi bigaragaza. Reka nduge kwijambo ikintu kinzanye ngaho rero sikindi, murabona iyi ndirimbo baje kubaririmbira aba mu Kamenge bababwira yuko uw'Imana iteye iteka iby'ijambo, niko biri nta gukekerana. Ngomba kubabwira gatoya iby'iwanje mugabo si ukubiratako, ngomba kubatera intege ndabereka ingene ivyo bintu bishikako. Ejo bundi mu Kibenga twaragize igikorane nk'iki, hanyuma warakirongoye avuga ati tuza guhera ku miliyoni 10. Miliyoni 10 ndaheza ndakanguka, kuko muri ico gihe mu misi yahera hari umufasoni w'umutegetsi yigeze gutanga umuriyoni, byaraciye ku marezo sosio murabizi, baravuga ko yatanze ibintu by'ibitangaza umuriyoni umwe. Ico gihe rero warongora ico gikorwa maze kugira miliyoni 10, naragize ubwo bahondi izo miliyoni 10 ndiro zitanga. Hanyuma ncamba ahantu nari nicaye nari niko ico gihe nkorera ibikorwa by'Imana iruhande, canza mu mutwe mukuru kugira ngo ndabe abo bantu bashobora gutanga izo miliyoni 10 kugira ngo ndabe ibyo bitangaza. Ngihaguruka naratambutse nk'intambwe zingahe mva nkari kugira ngo ntumbere mu mutwe, nari nyuma kugira ntumbere mu mutwe mukuru ndabe ivyo birori. Nagiye numva ijwi ry'Imana rimbwira riti urabona ukuntu utambutse, ndakubona ugeze hari izo miliyoni 10 zitanga. Andi izo miliyoni 10 nari umuntu utunze bitari byifashe neza, kandi aho nje kurorera umuntu atanga miliyoni 10 murumva ko naje naragize ubwoba. Ariko nca ndumvira ijwi ry'Imana ndavuga nti ndatanga akazi kawe nyine bamfata utumenye yakuru neza. Ndumvira ndagenda ndagororoka no kuntu aho bateguye nahasanze abafasoni 2 bamaze kwemera kuyatanga. Hanyuma naje naramushinga ntaye kuko n'Imana ngo umuntu yari yamubwiye ko ari abafasoni n'umushinga ntaye sexe zose ziteza gushika ngaho kugira ngo zitayatanga ayo mafaranga. Yabivuga ari afise confidence yuko izo miliyoni 10 zitanga, koko Imana yari igaragaje. Ndaheza ndubahiriza ndagenda ndatanga izo miliyoni 10. Bene data ndababwiye ivyakurikiye, Imana yarandodesheje yantonesha kubwo kumvira, iraheze irantwara ahantu barona Yesu Kristo twigishwa muri Bibiliya. Narashitse abavyeyi biwe babaye Maria na Yosefu ahantu baba hamwe yahora ateramira. Yosefu ahejeje gukora ibikorwa yakiriye abagenzi be ku mugoroba bateramye, Imana irahanshikisha aho hantu hari hakiri ikivu, bari barasenti barahategura neza kugira ngo umuntu wese azozarabona hano Yosefu bahora bicara n'abagenzi biwe na Maria. Ico ni ikintu ca mbere yankoreye. Arongera arantembereza aje kunyerekaho Yesu yavukiye. Ndabona bwa bwato kujya tusoma muri Bibiliya narabubonesheje amaso buracari. Ubu bwato ndabubona, baranyereka ati Yesu yavukiye harya na hamwe inka zaba barahanyereka. Ndavuga ngo Imana urakoze. Barantembereza bantwara Yesu Kristo cage baramukubita bakamutwara ku mufunga barindiriye ko hava mu ciro urubanza. Harya ahantu narahashitse nsanga ngo baraje kumutora, dufata ko ari mu bacamanza, baramurindiriye yuko Yesu aza kwisigura, baja kumutora ahantu bamufungiye mu kuzimu ngaho mwicaye. Ikintu cantangajije ahantu bamusanze afukamye ariko arasenga, ahantu basanze afukamye igitutu ciwe n'ubu kiracariho.
naratangaye mbonye igitutu cya Yesu afukamye ariko arasenga. Anezereza databuja ariwe Yesu Kristo, antwara aho bamubambiye kuri za nkingi zitatu, ahagaze hagati y'abasuma. Narahakoze ko kijya giti kiracari, naheza ndavuga nti databuja urakoze. Barantwara bahejeje kuko nababwenda zana bicagagura kugira ngo nshire umwanya neza. Hanyuma ndagenda nta hantu bamwoza bahejeje kumukora kuri wa musaraba, ndahabona rijya buye. Baca batwereka ahantu hari yamva iyo rwaruye runini. Dusanga ruyaruye bararungeretse, mugabo dusanga ruramaze kugabanuka kuko kuza bararukorako. Bumvise yose kumitembere ija kuraba aho hantu. Hanyuma igumikorako ruratinda ruragabanuka, baravuga ati erega mu myaka iri imbere ho rizotinda rihererwe rikama. N'amapire narigeze kumva yiwe rwarubuye, baca bararuproteja, bararugirira sentire ahantu kugira ngo umuntu arurabisha amaso umugabo ntarukoreko, kuko bavuga bati ruzotinda ruhera kandi arico cibutso ciwe. Hanyuma ikintu batwemereye, baranyemereye ko nkora ko kumva yiwe. Urumva rero muri make sinovuga byinshi, reka ngezaho ni kugira ngo wa mwanya ndawubahirize. Muri make ndiko ndabereka ingene Imana yantonesheje. Hanyuma si ivyo gusa, yarashoboye kuntembereza mu bihugu byinshi, ariko ico ngomba gushika ko nabibabwiye imbere y'igihe kubiyata ko no kugira ngo ndabatere intege, ndabereka ingene ijambo riraronderwa, kugira ngo ushobore gushika kuri ibi bintu wari waciye kuririmba bari bene wacu urabikorera. Muri ico gihe rero nduka kumvuye isafari, naheza nabi, mvuye muri voyage igihe cose nagira agahinda, utako gahinda vyaturuka kuki. Urumva mvuye mu mahanga abantu basayangana, basa nko kumubona Musa, marabona ngaho imbere ngene abakozi b'Imana basayangana. Hanyuma nshitse mu Burundi nkabona abantu ibintu bitameze neza kuvyerekeye ubutunzi, ubuzima, nkaca ntangura kurira Mana, uvuye kuntembereza ahantu abantu basa neza, none aba bantu ndiko ndabona ibi bintu nibiki. Murambabarira, murazi yuko abashakashatsi bari kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi turabanyuma mu butunzi. Si jewe n'abashakashatsi niko babivuga, bavuga ko igihugu cy'u Burundi turabanyuma mu butunzi. Hanyuma koko ndabona nk'abarundi turakina, ntangura gusenga, mfatira nsengera abarundi, ndira databuja, ndakwinginza abarundi duteze imbere natwe tumbere nk'abantu. Kubera ko ahandi mu bindi bihugu nsanze abantu bameze neza, basa neza, bamerewe neza, urabona ngene bafise uburyo bwo kuguma batembera. Aho hantu ndiko ndatembera, kuko abantu bamaze gushika ngira murabizi ko ari baka yahoneje kubadondagurira n'ubuntu. Ndavuga kubera ko natwe tutotugirira ubuntu abarundi benshi baze barashikayo. Hanyuma uko mvuye muri voyage, muri izo ngendo Imana yangira nkampa igihe cose numva agahinda. Hanyuma rero umunsi umwe mfata urugendo rw'imodokari, mva ku mupaka Kobero nza i Bujumbura. Ishitse hari hantu hari dodane mu Bukeye bwa Muramvya, hari ikintu c'ikidodane kinini. Ngezeho ndiko ndarira, abo twicaye umugabo ntibashaka kumenya na kimwe, narira mu nda nihanagura atamuntu amenye ivyo ndiko ndakora. Kumbe ndiko ndizwa n'agahinda, kuko aho naca kuva Kobero gushikaho abantu barambabaza cyane ingene mbona bamize. Imana ngeze aho hantu nza numva mpembe yaramubwira ati ntuzusubire kubaririra. Simbase niwe ndabaza ivyo ari vyo, heza ndanuma, ndavuga ndati urakoze, sinasubiriye kurira, sinasubiriye no kubasengera. Hanyuma ndagira ubuntu, ndabaye umujenama mu Kibenga. Abajenama rero hariya ngira ngo ngaha ariko bigenda, nibo batoza amashikanwa, hanyuma bakaca baja no kuyaharura. Turashitse mu cumba caho turaje kuyatoza, turashitse mu cumba caho tuyaharurira. Amahera ndayabonye ukuntu asa ku meza aho twayagandagaje, numva agahinda. Utaho gahinda katirwa n'iki? Nabonye ubunoti bucafuye, ubunoti bw'ijana, ubunoti bw'amajana 5. Nka 85%, 90% yari inoti y'ijana, harimo n'ibipande. Ndaheza ndirira Imana. Abajenama turi kumwe nta kimwe bashobora kumenya.
Imana ikirangibutse ati uribuka uri kuri Dodane mu Bukeye, uribuka uri uririra abarundi ngo bara siniba ndavuga ico ngira muca muvyumva mu rurima mbabarira amatwi, ndiko ndarira Imana nti Imana urabona abarundi ingene bameze, nayo ikirangibutse ati uribuka ko nakubuje dusubire kubarira, yego ico ndabahora niyo sasa nabwiye ko hari Imana. Hanyuma ndaheza ndarira ati sinakubujije ntuzusubire kubarira. Nimureke gusamara tubandanye ati ntubona ico nakuburije naka gasuzuguro naka gakengere k'ibice by'inoti bazana, inoti zicafuye, ubu noti bw'ijana nico ndabaziza, nta kindi ndabaziza. Nahise ndakanguka ndavuga nuko biri ati ico gituma nakubuje ntuzusubire kubarira. Hanyuma rero ikirambwira iti ndakwinginze uzurondere umunsi nzokubwira umunsi n'isaha uja gushingira intahe ubibwire ishengero kugira ngo ishengero rikanguke namwebwe murimwo muce muprofita. Hanyuma ndategura ndabwira Mana urazomfasha je navyo noshobora kuja imbere ishengero kubabwira yuko bazana inoti z'ijana kandi nawe udakenye barazi neza yuko n'abakirisu kuko kibenga n'abakirisu bashikamye bashitse. Mugabo rero ubwo buntu bw'ubunoti bw'ijana bwari ikintu kitameze neza. Hanyuma Imana irashoboza ndashobora gushinga iyo ntahe ndababwira. Muri make nagomba kubabwira yuko kibenga uno munsi duteye imbere, ubu dusigaye dufise ikibazo ca parking y'imiduga kubwo kumvira kuko barikosoye. Ubwo bunoti bw'ijana ntibukibaho, ubuntu busa neza usanga n'amahera afatika. Donc si ukuvuga ngo niko nabajana ngo muhereze Imana amahera menshi, si ibyo ngomba gushikako. Agasuzuguro, kwikura agasuzuguro, kuzana inoti zicafuye kandi ugomba kugira ngo uronke byinshi, uteze gutanga byinshi, utanze bikiguha bike niko biri. Icyo se niko cyo canzanye murafise abakozi b'Imana babigisha gutanga. Mugabo shaka kwereka yuko ibi baba ari ibyo heje kuririmba, urako cyo dukurikirana nabo. Wewe ni wewe uteza gukora kugira ngo wihe icyo jambo. Yaba ngene Imana yanzanye ngaha. Eske bibaza yuko nari umuntu ahambaye ati kuvuga oya. Mugabo urumva umuvugishwe ngena kutse ati nije namutumye. Hanyuma ikintu kinyereka yuko ngaha mu Cibitoke mufise Imana. Iri jambo hari muri 2021 niho nari hawe, ariko ahantu hose bafise concert y'uko gukorera Imana niro tuva abantu miye epo utamukireka ari ababosi bansumba. Mugabo kubera kubwo kumvira rya jambo nababwira yukumvira igihe cyose namaniro tuva bantu miye. Rero ngaha nagitewe n'iteka baciye bampane jambo. Aha mvugana ni mu Kibenga mu Cibitoke marafise Imana nuko niho bwo tukuye mu Kibenga ariho hakurikiye nshoboye gushingira inka, niho nshoboye kuvugira ijambo, niho Imana yemeye ko nza kubabwirira ijambo. Iri jambo rero hagomba yuko ryobafasha. Ni ukuvuga uno munsi icyo gihe nabona ko natinya gutanga miliyoni 10. Ubu aho nciye ibintu bito rwose, ayo mafaranga naramaze kuyabingira. Kuko nababwiye ntimurambabura siniko ndabiratako umwuga kubatera intege kubereka iyi ndirimbo mwayumvise mwana umukozi w'Imana yanasabye yuko yosubira kandi mwavyemeye. Donc ajya amajambo muze kuyumviriza neza muze gusanga ari cyo kimwe n'ibindi niko ndavuga. Uno munsi Imana yarandugije incuro sinovuga incuro ngo bihitanga bonde ruwoye igihe basengera byari bihitanga bongira ngo bavuga ngo bihitanga bonde ngo n'umwana n'abana nzovya nabuzukuru, ariko mbega nibabwira ngo urushinge rwaradutse cyane. Numva rero nagomba muri make kugira ngo ndababwire gukorera Imana ntimukabane ntimukatinye, ishire mu kwizera gukorera Imana uzohezwa n'igihugu ivamo. Mwarabibonye mwijoro cyagiye naza bwa mbere mugari ngene Imana yanyongoreye yari suite yari ingaruka y'ibi bintu kwari gutegura iki gikorano. Cyane byane nateguye ubu ibyo bijye kadona bahaye nari ndayimaranye
amezi kuva hari mu kwezi kwa 12 wari ugiye hari mu kwezi kwa 3 ndabika ariko urumva ikintu cyageze ko ari Imana kuko atandi byo gukekeranya twarabaharuye abafasoni barimo abakobwa n'abamama n'utwana dutoye tumugo tudukobwa baramajana abiri cyasanga nkuko naje kubabwira ko iyo mpano iyo kado kandi mwarabonye ko nayishikanye bisigura ko n'isima nemeye nico gihe narazanye iyo kado ndayitanga yose mwarabibonye bari ngaha sini Rwanda muri make rero ndagomba kubamenyesha yuko gukorera Imana ari ikintu kizima ari ikintu cyo kwitaho bibakangura mugume mu bwiza bw'Imana mugume mwigororoke kandi mwongera mutanga mudatiga Imana ibisigaye mu nzira mubibone pastor nashaka nanje mu nsengere mu muri make n'ivyo wabumvise inaha yanje Yesu abaheze